ahurikiye ishyirahamwe Fami Ntwari baje kutwereka uwo bashizeho kugira azorongora abandi. Twagomba rero kubaha ikaze ngaha mu ntara z'Rutana. Ku izina rya Fami Ntwari no ku izina rya Jenyene ngira akanyamuneza kenshi ko kuba ndi hano mu ntara nziza ya Rutana. Uno munsi mu ntara nziza ya Rutana turagiye kuronka uzodupfunyiriza urugendo cyane uzotubera mu ngoro mu gihe tutari hafi. Ubutumwa dushaka gushikiriza buzoshika bitagoranye kuko intara ironke umurongozi wayo. Turamuteje shikira amabanga bangi imigati samba amabanga tuzugira ikiganza cyiza nabwiye gutwara maze bakuyoboke neza. Ngomba nagushikirize ibikoresho abamushikiriza abandi kugira ngo bikunde bishobore kurongora neza ishyirahamwe. Aya ni amategeko agenga ishyirahamwe sati uzoyisome neza uzoshobora ingene itunganya ishyirahamwe. Aya ni amategeko ngenderwako cibitare gahunda d'intérieur, amategeko azobafasha kwitunganya n'ubwengene kugira ngo bishobore kubana neza n'abandi. Nagomba rero ngaragaze umunezero mfise uyu munsi kubona nizewe kugira ngo ndongore ishyirahamwe ry'abakenyezi b'intwari ngaha mu ntara yacu ya Rutana. Ni umunezero udasanzwe kuri jewe, eka mbere no ku bakenyezi bose b'intwari bo ngaha mu ntara yacu ya Rutana. Nagomba rero ndabemereye jewe Ndayishimiye Marie Ange, ndabemereye ko nzokoresha ingomezi zanje zose mfise kandi mfashijwe n'Imana kugira ngo nteze imbere ishyirahamwe mu ntara yacu ya Rutana. Nzokwisunga amategeko agenga iri shyirahamwe, amategeko bampaye nzoyisunga kandi nzokurikiza impanuro nzohabwa n'abamburira n'abandongoye bose. Niharambe ishyirahamwe ry'abakenyezi b'intwari mu ntara ya Rutana, niharambe intara yacu ya Rutana. Imana nibahezagire. Amashyi menshi cyane.